twashaka ndabaha umuco ku kibazo cerekeye ibihe l'équipe Gazelles irimwo aho iriko irakina Dar-Es-Salam. Iki kibazo rero nashaka ndababwire ukuntu bigenda kugira equipe irinde ishika gukina hariya. Ati bigenda gute? Nuko byose programme tuyihabwa na FIBA. Rero FIBA yaraduhaye ugwandiko, yaduhaye kuva kwigenegerezo ry'icumi mu kwezi k'umunani kuno mwaka itumenyesha yuko ama equipe yabaye ya mbere mu bihugu byo muri zone 5 zo kwiyandikisha. Ico gihe rero twebwe cyo dukora tuca tumenyesha ama equipe yose abijeda yabaye ya mbere kugira ngo yitegure. Ico gihe rero twaciye tubimenyesha equipe Gazelles tubabwira yuko wo kwitegura kugira baje muri iryo higanwa. Federation icicikora nikihe? Federation icicikora icandikira ministère ikabasaba uburyo kugira ngo ayo ma equipe ashobore kuja mu higanwa. Ico gihe rero twarabikoze, iryo kete twajyanditse itarike 10 twajyanditse itarike 10 z'ukwezi kw'icenda dusaba ko leta y'u Burundi yofata mu mugongo iyo equipe. Rero deje kuvyandika niho twaca turungikira na equipe Gazelles kugira ngo imenye ibico iteza gukora. Hariho sirikirere haba harimo ama condition yuko izokwitwara. Ni naho rero baca basaba yuko umugwi utegerezwa wonyene kwiyemereza wanditse yuko ivyanditswe byose muri yo sirikirere ivyemeje kandi izovyubahiriza. Ico kintu carakozwe, ni formulaire iva muri FIBA, ntuzeye urongora umugwi wa Gazelles yaragisinye, hanyuma kugira ngo naco kigire inguvu basaba yuko federation nayo nyene ica ivyemeza yuko l'équipe ishobora guparticipa. Ivyo rero twarabikoze kubitwerekeye ico l'administration yotuma tugira. Niho rero mu nyuma l'équipe Gazelles yasaba uburyo ifashijwemo na leta, barabemerera uburyo kugira bagende. Ahanye nashaka kugaruka ko kubera haraho bibaza yuko equipe Gazelles yoba ariyo yonyene yarondeye uburyo bwayo. President de la République barabahaye amahera kugira abashobore kuja muri iyo higanwa. Niho rero twaca dutangura gutegura ordre de mission. Iyo ordre de mission hariko ngira mwarayibonye abakinyi umwarbitre n'umuganga hamwe n'uzoherekeza umugwi wa Gazelles. Ivyo byose birakogwa. Niho rero hageze ku munsi wa gatandatu twaguma turiko turavugana n'ujejwe umugwi wa Gazelles. Ku munsi wa gatandatu turi Igitega ambwira ati babona uburyo buri ko barabagora ngo nabo nyene ntibamenya ntibabona ukuntu bazogenda. Kwari uko reka tubaze Federation Internationale yuko hari ico yodufasha kuvyerekeye aba officiel. Ico federation yatwishuye yatubwiye ati ntibikunda murabizi n'amategeko kandi mwarabisinye mubizi. Niho nacambwira ujejwe Gazelles anagira ngaruke gatoyi hari muze nari natanze kare abantu babatatawe neza ko Gazelles baba bimenye itari ku gatandatu sivyo namba mwumvise ko babimenye imbere y'igihe cyane gose aho onye ku munsi wa gatandatu kwari kugira turabe yuko hari ico FIBA yodufasha. Rero ico gihe FIBA yaciga ati murabizi niryo nitegeko ntibikunda bateza kuza. Turanabwira n'ujejwe Gazelles ati none aho ko leta yabahaye uburyo nahari buto la bukuntu muyungunganya kugira ngo nimba mwari gutwara abakoci babiri mutwaro, nimba mwari gutwara userukira umugwi mufume muheba canke muhebe umukinyi umwe kugira ngo ibyo bihano ayo mahera ntize kuyarira. Nkahanye ndamabwira nti utwaye mu arbitre azokuta amadolari amajana 7. Umugabo utamutwaye ni gutanga amande y'amadolari
3 ni uguhitamwo neza turabe igisumba ikindi cyo kimwe n'umuntu uze n'umuganga turabe igisumba ikindi kibaza ngo turiko turavyumvikana kwa Mungu ntihambwiye ati natwebwe ntituzi ko tuza kugenda ambwira ati rero ko mbona uburyo bukenya ati wo twandikira ikete ryo kudusivya iyi bambewe je nta kete no bandikira kandi muzi ko ari uburyo bwabonetse aho no bandiko mu byo njejwe ntariko ndabikora niho rero twaja twumva ko ku munsi wa Mungu baciye buri indege baragenda badagize badatwaye wa muharbitre badatwaye na wa muganga gusharaho ibintu bica bishikaho byageze ku munsi wa mbere turatelefona turabwira tuti nimurindire turabe ko twogerageza uyo muharbitre ko yoza ndasubira ndandikira umugwi umuseruko mu Rwanda Gazelles ati ntibikunda ntashobora kugenda mugo entre bageze hariya abari la commission technique iri hariya babwira ati ntimuja mu kibuga mutazanye ayo mahera ubuserukiro waherekeje uwo mugwi ababwira ati amahera hari umuntu ariko araza azoza yazanye ejo commissaire FIBA Manirakiza Christian azoca tuyari hejo bati nimba ari uko reka tubareke mukine muga ejo ntimuzokina ayo mahera tutayabona baca bifata gutyo je baranampamagara ati ese ivyo bariko baratubwira nivyo nije kuganda vyemeze reka mbanze mbaze campamagara Christian yari bwagenda Christian hari amafaranga de Gazelles babaguhaye ati jewe ndafise message ya president wa Gazelles yambwiye ati nje guca ukaziwe hari cyantu timubwa aheje gutuma ucumbwira kugira ngo nkico vuga hariya acarambwira ati arampaye isheke y'amadolari 3,000 none yakubwiye icikora ngo yabwiye nce ndayiha userukira waherekeje umugwi sawa urabikora uko yabikubwiye aca baragenda niho rero ejo ku munsi wa kabiri ashitseyo bamubwiye ati duhe ya sheke atoya ati sheke jewe bambwiye ko ndayishikiriza waherekeje umugwi iyo sheke yanditse no kwizina rya Christian waherekeje umugwi ntashobora kwitora yanditse kuri Christian atora ayo mahera akacahereza waherekeje wagiye arongoye umugwi ejo rero bagize ati baja mu nama ati wewe wahereje arongoye umugwi hari ibintu twavuganye ejo harageze ko tubishira mu ngiro zana ya mahera ati je nta mahera mfise ntanga ati nimba utayatanga nimukina rero ibintu bica bija ngaho ivyo bavuga ko je mpamagara mbuza ahubwo je nahamagara nanditse ikete kuwa 6 nsaba ko boturekurira niko rero aho ibintu bigeze gushika no munsi nashaka mwese muvyumve neza tumenye yuko hari ingingo za FIBA udashobora kurengako naho woba wirihiye ico wagisinye itutegezwa kucubahiriza mbenderetse ubu rero leta ifise akarenge muri ubwo buryo Gazelles yagitwaye nciye ku masonga nivyo nashaka kubashikiriza.